Mu bituma ifaranga ry'u Burundi riguma ritagaciro harimwo ubwa mbere ikena ry'amafaranga mvamakungu nkuko Gabriel Ufyiri arongoye Ishirahamw Olucome yabimenyesheje muri ico kiganiro kubamenyeshamakuru niko gushikiriza bimwe mu vyokorwa mu ntumbero yo gutorera umuti ico kibazo. Leta izamure ibi bintu bitagufashanya la coopération développement. Mugabo coopération irafise ibintu bihambaye cyane, irafise cyo no kwita préalable. No gukorera ku mugaragaro no gutunganya mu buryo bwiza ibintu by'igihugu. Ikigira kabiri hagakomezwa abantu bikorera utwabo. Abantu baza gushinga imitahe. Ica gatatu kindi leta ifata ingingo ikabuza abantu bari muri leta ko baja mu rudandazwa kugira ngo dushobore gukomeza le secteur privé. Ca kane bakure ko amatagisi. Ko ibintu bindi bikenewe byangombwa dufate nk'ibitoro igasubvention rigeba amatagisi. Ikindi nuko leta yoshira umugwi w'abahinga badufasha muri reflexion n'abazobakura hanze kugira ngo batwereke ingene hashobora kuba reforme macroéconomique en groupe d'experts yofasha yotuma ibi bintu turiko turavuga bija mu ngiro. Ibihugu byose byateye imbere ivyo niko bikora. Ikindi naco nta gihugu gishobora gutera imbere ata amahinguriro. Ikindi naco tuvuga amafaranga y'agaciro ari mwa kino gihugu leta iyatange iravye ibintu ngira kamaro. Ikindi séparation des pouvoirs, leta igomba gutegeka vyose. Inama nshinga amateka akora akazi kayo, inama nkego z'amateka akazi kayo. Ko nk'ubu nta numwe ashobora gusigura ukunge inama nshinga amateka itigeze igira umugwi wigenga uje gukora kwiki bibazo bijanye n'amafaranga y'agaciro. Urariko arico cyadukoranije hano ntibyumvikana na gato. Navyo bishoboka igihe hari ikintu bitaro débat d'idée. Débat d'idée nayo nishoboka abantu bavuga ururimi rumwe nk'inyoni cyane. Uno munsi ikintu bita débat d'idée jembo rumengira goye. Mu vyokorwa kandi nk'inyishu ngo harimo guteza imbere ibitegwa njabuka amazi. Ni bace bahashira ko ingufu cyane ibi bintu bituzanira amadovize. Ibi bitegwa njabuka amazi. Murabona nk'ikawa isa niyibagiwe. Ubutare murabona ibibazo birimwo. Ipama nibindi byose dushobora gukora amadovize. Leta idufashe ibihe kibanza gikomeye gose. N'abene gihugu basabwa guhindura ingendo. Abene gihugu uno munsi murabona ibintu byuko abantu badayikorana amasaha 8. Kwebwe tugomba gukora 24/24. Ntiduzoshobora gutera imbere tugikora amasaha 8 ivyo ntibibaho. Ku kibazo yabajijwe ico Olucome nayo canke ayandi mashirahamwe magenzi yayo ariko akora kugira ngo haboneke umuti w'ico kibazo yishuye havuga ati ubwa mbere cyo ndukora niki tukoze. Ikiryo ca mbere twaragize inanalize y'abahinga mu by'ubutunzi jewe muco nemeye urwego rujeje gufasha mu barundi baba mu mahanga twe twariyemeje gusigurira abarundi bose baba mu mahanga ineza yo kuza kwevisa mu gihugu. Haba hari ibibazo twese turabizi, hari n'abagira ingorane bivuye ku butungane bivuye muri administration kw'abana bamwe n'abandi. Mugabo si bose bagira ibibazo. Abo bagira ibibazo rero twese twiyemeje no kubafasha. Mugabo kandi tuteza kugenda kubasansibiza kugira ngo tubabwire ko bagomba kuza mu gihugu. Nagenda babwire ko atamunyamanga za kwibaka kino gihugu. Nta numwe, c'est nous. Nyamba tuvuga bino rero so kugira ngo dusambure so kugira ngo tugire tubivuga ku neza ya twese. Naho biruko Ishirahamw Olucome barashima twigoro tumwe twa leta. Leta yarakoze ikintu ciza cyane kuko yarakoze ikintu cyo kusubventiona ibintu byinshi bija mu burimyi. Ibintu by'ifumbire leta itanga yarenge gice kwijana. Murumva ko ico kiri kintu gikomeye cyane. Umutekano urahari kweri. Jewe ico kintu utogishima yo bataba mu Burundi. Umuntu arava ruguru no munsi isa yose ashaki. Je ndabaze kubigira kenshi kweri. Mugabo abantu bari hanze bafise yindi image n'abazungu benshi tuvugana n'ababa baje ngaha turatujana ruguru bakabona ko vy'icyo kintu cy'umutekano ari mama wararaye. Ivyo nibindi mu vyokorwa iryo Shirahamw Olucome ryashikirije kugira ngo haboneke umuti w'ubukene bw'amafaranga mvamakungu. Ubukene butuma haba ingaruka zindi mu vy'ubutunzi mu gihugu. Icegeranyo ngo kizoca gishikirizwa leta irabe ko yogikorerako.